urakoze gitandara. Mu rugendo rwa mukristo urugendo rwiwe aja ku musaraba kugira ngo akugwe k'umutwaro wiwe. Cyo ni igitabo cy'ingenzi mushoboye kukigura mukagisoma. N'igitabo cyubaka cyane kirimo amajambo akomeye urugendo rw'umukristo, ingene Imana igenda imugira neza kabohoka agakugwa kw'imitwaro. Ariko ni n'urugendo rutwigisha ko iwacu ari Yerusalemu musha. Muri urwo rugendo yagiye arahura n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko yigeze kugira gutyo mu bo yagiye arahura nabo abantu batandukanye bari mu masituwasiyo atandukanye, ba Mujijya Nino, ba Ntambabazi, ba Mwizerwa. Yagenda arahura n'abantu batandukanye abaganiriza ari mu rugendo. Yigeze guseruka gutya agwa ku muntu ari muri kaje, umuntu yugaranwe mu ruzitiro. Hamara muganiriza aramubwira, bari kumwe sinibuka umenga ari kumwe na Mwizerwa. Hamara mubaza ati kubera kurya muntu ari harya hantu, kubera iki ababaye, kubera iki adashobora kuva muri rya kaje, kubera iki yugaraniwe harya hantu. Ati ujya rero yarigeze kuba afise amahirwe yo kuba ari libre nka twebwe. Ariko aramusubiza yarigeze kuba nawe narifise umwidegemvyo. Atariko icyamushize harya mu bisanzwe. Ati Imana yagiye iramuhanura kenshi ari mu bintu bitakwiriye, ikamuganiriza kenshi ikavuga ati bireke bivemo. Akayereka ko avyumvise ariko ntavyumve. Imana imugaruka ko kenshi, ngwino uruhuke, ngwino ndakubohore, ngwino. Aranana akomantaza umutima. Igihe kiragera rero yisanga ari muri kaje arugaranywe. Uya mugabo baramubajije nimba nibuka neza icyo gitabo nagisomye kera nkiri umusore, cyaramfashije cyane. Ariko urya mugabo barageze ahantu menga mu Kristo yaramwegereye aragenda kumubaza, aramubwira ati ni gute tino ni wose abukavayo. Ati numvise amakuru yawe bayambwiye umugenzi, ati ni wose abukavayo. Arambwira ati ataha nivyo nama nko ku munsi. Atariko Imana yarambwiye yuko ariyo yanyugaranye. Donc iyo nosavye indekure niyo yasize muri iyi kaje. Rimwe na rimwe rero arigiye dutinda mu bintu bidakwiriye, Imana ikagirana ikavuga ati okay, ubu rero naraguhaye akaryo k'ubuntu, ubu buntu rero buraheze kuri wewe, ubu nije nagira ndakugarana. Aravuga ngo ndikondane kuguma ngaha, niko handitse. Aramubwira ati je ubunye ndi mfungwa y'ubuzima bwanje bwose kubera kutumva kwanje. Ibintu birateye ubwoba. Abantu twarahasoma, ndiko ndasoma ico gitabo kuva ndagitangura kugeza ndagejeje, cyari igitabo cy'amarira. Ikiraryoshe, ndabateye intege kugisoma. Umukristo wese yavutse ubwa kabiri akwiye gusoma igitabo cy'ingenzi. Ni igitabo cyiza cyane. Aravuga ati ntibigikunda, ati ubu rero nifuza kuhava imbabazi zitagihari ku buzima bwanje. Aranavuga ati imbabazi zirahera, kuko umukristo yarikanze ati ati je ku buzima bwanje imbabazi n'ubuntu byarampezeko, byararangiye. Nararonsa akaryo gahagije ndakanegrija, igihe cy'imbabazi kirarangira ku buzima bwanje. Ubu rero ngeze hano nifuza ko ndahava bitagikunda, ariyo yanyugaranye. Ndahavuze numva mpawe kwa uyu mugabo yubatse ubwato Nowa. Abantu bagiye kwikangura kuja muri bwa bwato, babonye ko ivyo yababwiye vyabaye. Ariko bararonse igihe c'ubuntu, bararonse igihe cyo kuburirwa, bararonse igihe cyo bagenda kwikangura ati rega bya bintu biri seriye. Mu mwanya amazi ariko arabatwara, bagubabwira Nowa ati Nowa ati twugururira ubu turizeye ivyo watubwiye. Nowa ari ndana arababwira ati yoho, ati sije nugaye.
ntabwo ari je nugaye. Imana dutabare cyane. Bwira mugenzi wawe mubwira ati uri mu gihe cy'ubuntu ntubupfishe ubusa, uri mu gihe cy'imbabazi ntuzipfishe ubusa. Uru n'urukundo ruriko rakuzana ngaha. Hariho benshi satani yankiye ko bashika ngaha. Uru n'urukundo rwagukwegeye mu nyonga zayo. Nimba uri kuraronka uwo mwanya wo kuza ngaha, ubu buntu ntubupfishe ubusa. Ugwana ishaka papa kugirira ubuntu akwambika izindi mbaraga. Umwambaze umboroga umubwira ati ndagwaye ahantu nkiza ko warinze unyikwegerako, ko warinze urongora intambuko zanje, ko nk'igifisi izo nkomezi zo ko hakiriho akantu kakimbwira ati Imana iriho, aturahari. Aho kantu kakinkwega hamwe no kuba ndi febre, no kuba nari ibintu nakinesha, ariko nkabanza mu nzu yawe. Shiramo effort. Haracyariho ubuntu hejuru yawe, haracyariho imbabazi hejuru yawe. Ntimubipfishe ubusa. Ndabipfurije n'ukuri iminsi turi ngaha uyungukemwo icubuze, uyungukemwo icubuze. Kuko mu bisanzwe turangije aya masengesho no kwisonzesha biri très spécial. Twama mu nzu y'Imana kandi twayaheza dimanche ya tuzoyaheza kwa Mungu. Dimanche cyangwa jeudi na dimanche tugaruke mu rutonde rw'ishengero nkuko vyari bisanzwe. Ariko ntituzoba turi muri ibi bihe. Akana karyo kari très spécial. Umuntu adashoboye gukapta iki kirere, umuntu adashoboye kwakira ubu buntu ngo anagugwe, abwira Imana ati subira unagure nkorako tusha ahantu kugira ngo nkiri. Ibi bihe nubwo tugiye kwa kane duhejeje 40 tuzozana dusenga, muga murabizi tuheza louange tugatanga amashikanwa tukigisha ijambo iminota 45 cyangwa isaha tugataha. Muga ngaha turarambarara. Mbone hakaryo gukomera kagohe abantu mufise umwanya muri libre. Kubera iki muza 17h? Kubera iki wirirwa mu nzu igicaniro cyuguruye? Niko karyo abantu muri libre mudafite ibafatiriye. Simbuza ereka inyota ufise kugira ngo Imana igutabare. Ushobora kwirirwa mu cyumba ngo ndaroreye 17h30 koma ingo. Hano muri imisi 40 hari ubuntu butamaho, hari n'ubuntu butari iwawe. Timuhira ndasenga kandi Imana muhirira hari. Timu cyumba cyanje ndasenga ni sawa, ariko ari gihe numva ko ari ikintu kibuze, nkibuka ati harahasutswe ubuntu chanza nga acha niyugarana nkasenga. Fisa kanya ngwino pause midi simbira. Reka kuvuga ngo Imana ngo irayibona yuko ngo sigaje dutatu muri ngo twayisaza dukonsome wereka Imana ko winyotewe. Imana niyo ivyayo dukwiye kubironka atakiguzi. Donc umugenza amamagaye simbe, ariko Imana ivuze ati karibu, ndayibwira ko essence asigara nke simba kiguzi. Ndababwije ukuri ubuzima mu kintu nabwizemo kurondera Imana. Imana iranezererwa umuntu ayifitiye umwete, iranezererwa umuntu ayifitiye umwete. Burgira nakuraba ikavuga ati none nk'uyu umuntu atevye mu cyumba gutya kandi arabibona ko amasaha yo gusenga yageze, mugabo ariko bwenda buke muri dushe arahejeje, avuye muri dushe ahejeje kwihanagura, aho yo kwambaye aricaye ku gitanda aravye wamwandikire kuri Facebook, aravye umuntu ahejeje gushira ikintu gishasha. Abandi batangiye gusenga, indirimbo zatanguye, Imana ikavuga ati none gamafi muhungu wanje none gute zukuru urashaka urakeneye ko ndakugirira neza. Imana ikakuraba ikavuga ati no kuwa Mungu n'umunsi utakoze
uje imbere yanjye saa yine. Ibinye nuko tubivuga mu ngo cyamwumva umenga nakamo umenga ni twebwe abapastori tubifise mu ruhara. Ibi ni tubivuga kubera twebwe ntabwo ari entere yiwacu. Oya nubwo woza saa 5 cyo kaza saa 6 sino kubuza kwinjira ngaha. Mugabo je ndi ngaho kugira ndagukangure, ndi ngaho kugira ndakwibutse. Umbwira ingene uratekanye, uravyutse, uraravye isaha saa 3 yageze dimanche, goroye, uragiye hanze, uraravye ko akazuba katse, garutse ugiye muri douche, urapanze utuntu kamwe kamwe, fondote urapanze, tiro urapanze, saa 3:30 uri kuracapanga, uratanguye wibutse ko utaragoroza impuzu, Vianney kirabwaruye saa 4 zirageze, hama Imana ikacivuga ati yo umwana arankunda, raba ingene aje kunsenga mu Kabondo saa 4:30, ati ndamugirira neza. Nkunda bankunda, abandonderana umwete nibo bambona. Kavuga ati okay sawa urakoze. Donc patron na patrone wawe akubwiye sizere uhashika 5h30. Guhera rendi gushika na samedi 500 uzinduka sizere, koza abana ukabategura, ukabaheza, ukabambika, icyawe ukagitegura, ukabura bakirukashije siga kwishuri, nawe urashize ya saa 1:30 idarapo rikaduga washitse. Mugabo dimanche abana ukaca ubwira ngo pasa ngo abana ngo urabona ngo mfise abana. Iyo hageze mu vy'imwemu mfise abana, ariko iyo hageze ivy'akazi k'ibihumbi 200 ibihumbi 300 ntushaka kubwira patron ngo mfise abana. Patron mubiri. Uranyumva? Hari abantu bari ngaha cyane ko ndabwira kuri live. Bari ngaha hari abantu bari ngaha. Hari ibintu papa yitegereza. Ndigihamya yuko umwete mu bintu papa mu mwete narabonye mwineza y'Imana. Nubu ndacyayibona. Nta kintu cyo kunegrija. Ugize gushika ayo masaha uricaye mu ishengero saa 4:30 umanje kuraba na telefone. Ibintu byagenda hari hanze ngo pastor ngo fasha umutwaro, cyangwa ukabwira Imana ngo Mana ngo ubukweri ngo mubakirijwe ngo ntumbona, ngo urazi ivyo nahevye. Imana ikavuga ati ndabizi warabihevye. Hama natangaye cyane. Je mu bisanzwe hari ibintu ndi pastor ndigisha amazi imyaka myinshi ndigisha, ariko hari ibintu bikingora gusobanukirwa kugeza uyu mwanya. Je mu bisanzwe ndemerewe ndayirondera n'umwete ntigeze ndayirondera. Mugari abantu baremerewe cyane, mugaba banebwe. Bararemera ibibazo ebele, ariko baranebwe. Baraho kandi barabizi yuko basenze ibintu vyohinduka. Ahevye inge akavuga ati ndafashe 3 jours kubera uyu mutwaro, ndahevye rasyo hari ikintu cyo koreka. Iyo information yarayifise mugabo baraho. Urabizi ko ari ukuntu wo kwitwara kugira ngo uronke igisubizo, mugabo uraho. Sare reka niganiza abakunzi banje dufise umwete umwe wo kuza. Ko wagize umwete wo kuzuraza rero, gira n'umwete wo kwigobeka. Gira mugenzi atigira n'umwete wo kwigobeka. Nukuri ngira ndaguhebuze umuntu aza ngaha akaza kuvuga ngo urumva ngo Mana ngo urabibona, ngo ntiwabibonye, ngo navuye mu Kanyosha.
ngo boss yantumye ngo urabona ngo nayamputi yaje ngo wayibonye ngo nayirabibona ngo amakuru yose ngo iraza ngo irantabarira muri umwete niriwemwe ngo irabona ko ngo natanze sacrifice ikomeye cyane ngo kugira ngo nze. Ubwo rero kamemere kanduhukira imbere yawe mere nkaho ndakubwira ngo ya bigeze kumukangura sinziriye baramukangura ati we iragusinzira cyayikangura avuga ati ya ntungore acavuga ngo jewe twese turi ku muremyi wa bose twese ni dawe wa twese ati mundeke ati naje ndimo. Okay, katugaruke ku masengesho n'ijambo ryo ku munsi w'ejo. Umusiguzi 10 ntimuricara mwandindiri ariko hari umunsi mutandindiri hari habaye nimuze none mwabonye nabi bagiye muca muzi kuko hari umunsi muzi iyo mubonye nagiye muje uca muza kwicara. Imana ibaha umugisha cyane mwakoze. Haleluya. Katugiga ijambo turatanga amashikanwa mu nyuma. Turakiriye abavukanye muri Kristo mwatugendeye. Imana ibagirire neza hagati muri twebwe. Umusiguzi 10 twanire kuri aya majambo n'ayandi nayatanguye ku munsi w'ejo ariko nababwiye ko tuzoyavuga nako. Ngahageze incabiti yipfushe umuntu ntayikarishe azoba akwiye kongera ko inkomezi zo gushimika, ariko ubwenge bugira ikimazi mu kurongora umuntu. Kasubire mwa amajambo. Incabiti yipfushe umuntu ntayikarishe azoba akwiye kongera ko inkomezi zo gushimika. Ndabira umuntu mwicaranye umubwire ngo ubufasha bw'aya masengesho mubwira tubufasha bw'aya masengesho no kugukura mu bintu bishimitse. Raba uwundi umubwire ngo ubufasha bw'aya masengesho ku buzima bwawe no kugukura mu bintu bikakaye, bintu bigusaba beaucoup de force, bigusaba imbaraga nyinshi. Amasengesho kurondera mu nyonga z'Imana tuba turiko turarondera ikintu twisange turi muri territoire y'ibintu biri facile bitari mw'imbaraga nyinshi. Tuzi imbere y'Imana incabiti zacu zifushe. Turazi imbere y'Imana incabiti zacu zifushe zidakarishe, amashoka yacu adakarishe, inkota zacu zidakarishe. Tukagwanisha kuva muri ubwo buzima budakarishe. Iyo rero tugeze ngaha aho twari dukwiye kwikarisha tukaca tunegrija kwikarisha, cha wipanga sawa sawa kuko uzogenda kubikenera bigusabe gushimika mu zindi mbaraga zitari zikenewe. Tuzi imbere y'Imana
mu yindi mvugo turaza kugira ngo tuza nk'abagwayi. Umugwayi wese yaje imbere kwa muganga, urazi umugwayi iyo bamwandikiye ibitaro cyangwa bari mu bitaro, burya isengesho ry'umuntu wese ari mu bitaro nukuri nta muntu ashobora kuvuga ngo mana ngo ndanezerewe nubwo baba bagusura. Urabona ko abantu bakuremesha, nta mugwayi ndumva avuga ngo numva nyohewe ngo ese vyoshika ngo bakanyongera iminsi ngo kubera ngo abantu baguma baza kundaba ngo bakazana amaji ngo abandi bakazana amakeke ngo abandi bakazana imikate ngo abana ngo ahantu ngo ivyo ntaronkera muhira ngo barabinzanira ngo reka niyongera iminsi. Nibashake bakuzanire ikamyo y'amaji. Umugwayi wese asaba Imana kuva kuri kijya gitanda. Amen. Umugwayi wese arwanira kugira sohoka ibitaro. Incabiti iyifushe umuntu ntayikarishe azoba akwiye kongera kwiki inkomezi. Apana bamwongereza inkomezi. Imana ngo imuzanire inkomezi ngo vyabaye pire ngo vyakomeye. Oya, hari ibintu iyo tugiye kubinegrija vyongereza force. Reka mbabwire iri jambo nkunda kubabwira ngo umuntu w'inkomezi iyo ateramiye urugo rwiwe ruba amahoro. Mu bisanzwe kenshi ndakunda iryo cyane, mugabo munsi hari irindi rikomeye cyane. Bibiri bivuga ngo iyo haramutse haje umurushiki muriko muravyumva, nta kindi kituzana imbere y'Imana ni uguma twongereza kugira ngo ivyacu bigire gute biba amahoro. Iyo haramutse ni kuvuga ngo hariho nubwo hari ivyo ufise mu rugo rwawe, nubwo ushobora kuvisa amahoro uyu munsi nturamvye, hari umuntu atanezerewe ayo mahoro yawe. Hari umuntu atanezerewe, narabivuze ku munsi w'ejo, hari umuntu atanezerewe uwo mugisha wawe. Ntushobora kuvuga ngo ngo ubunye ibintu biroroshe ngana ngo Imana ngo yaranteturuye ngo hari igihe ngo nabura ngo nkashusha amazi gusa ngo mugabo uri ngo singitegera no kumbabura ngo ntekera kuri kwizinere ngo haleluya Mana we urakoze, ugize neza gushinga inta, ugize neza gushima ko Imana yagukuye ku makara ikagushira kuri kwizinere. Mugabo tabaye maso yo kwizinere yozima, tabaye maso usubira ku makara, tabaye maso urashobora no kuja ku mashiga. Sinibuka dernièrement nigeze kumva imyotsi mu cumba, ndabona imyotsi yo mu gatondo ivuye he, ninde aturi ibintu. Ngiye kuraba nsanga mami kubana biwe sanga mami kora. Muribuka ko hari periode duheruka kubura amakara, arabura pe. Sinzi ko abandi abafise amakwizine ntavyo muzi, twe tugitekera ku makara. Abatekera ko ntivyabaye amakara tukayabura iminsi 2 iminsi 3. Mami ngiye kuraba mbona kwisima hafi y'amakaro yakubise amashiga 3 akubita y'ibiti ariko ateka icyayi cy'abana kugira baje kwisha 6h du matin. Ndamurati mami uri ku mashiga, ati none abana bagende batanyoye icyayi. Donc ibintu byose birashoboka. Mbega iyo bishitse tukisanga mu mashiga waripanze. Mbe urazi yuko Satani ashobora gukoresha ubugunge bwiwe ahagusubiza ku mashiga, ariko ijuru gitegeza rikabona yuko bitakuvuye ko Imana igasubira kurekipera ku iziniyeri yawe. Ntabwo nanyubise. Mbe urazi yuko hari igihe Satani atunyaga ivyacu, ijuru ryatura rikavuga ati mwarabitse imbaraga, uyu yarampimbaye. Satani wowe nta burenganzira ufise ku mugisha wiwe. Imana igakora intervention yo kugarukana ibintu vyawe mwase yari yabitwara. Donc birashoboka mugabo bidashoboka kuri bamwe bamwe. Bwana tusaidie sana. Incabiti yawe nico kibazo nabajije ku munsi w'ejo. Ni sawa wumva ikarishe, kuko incabiti ishoka ikarishe. Urukwi ni rimwe ni pa. Urukwi ruba rwigabuye. Ushaka kurgabuye inshuro zina ari igiti kingana gutya, ukubita inshuro imwe gusa pa, ugafata kijya kindi kimwe pa, zikabaye inkwi zibiri, ugafata kijya kindi pa, zibaye inkwi, urahejeje. Ari kwifushe
ubigusaba imbaraga nyinshi. Igiti urashobora kugitema isaha kandi bari kugitema iminota nk'itanu. Turondera kwikarisha kugira ngo ivyari bigumye vyorohe. Ndasubiyemwo, turondera kwikarisha kugira ngo ivyari amananiza ku buzima bwacu bibashe koroha. Bwana tusaidie sana. Ibi bintu muravyumva gashengero, twikarisha kugira ngo tworoherwe. Imana nza kuyibembereza kugira ngo inkurireho ama difficulty mbona imbere yanjye. Nta kindi, ndondera guhimbara Imana. Dawidi yaravuze ngo Uhoraho yampaye ibikwiranye no kugoroka kwanje kuko namuhimbaye. Hari ibintu tuza kuronda kugira ngo ibintu bitworohere. Nari muto none ndashaje, ariko sinigeze mbona apana Irakoze Olivier, apana Edith, apana Claude. Oya, si ibintu vy'amazina twawe na papa na mama, si ibintu vy'iwabo y'umubiri. Nari muto ariko ndashaje, ariko sinigeze mbona umugororotsi, mwenye haki, umukiranutsi, asabiriza, atabwa, uruvyaro rwiwe rusabiriza ivyo. Apana Claudine, mwenye haki. Tuza mu maso y'Imana tuje kurondera ukugororoka kugira ngo ibintu bitworohere. Come on, muriko muranyumva ivyo ndiko ndabwira. Ndiko mbishyiramo imbaraga, ndabibabwirana imbaraga ko ndaza agaciro kawe. Reka kunegrija. Bibiliya iravuga muri Zaburi ati murondere Uhoraho mu gihe abonegwamwo. Ntiyama aboneka igihe cyose. Aka karyo ivyari bikomeye ku buzima bwawe urangiza aya masengesho vyoroshe. Na mugenza mubwira ati karisha ishoka yawe Mana we, karisha ishoka yawe. Turiko turavuga ishoka mugabo abimwe mu murumva ico ndiko ndavuga. Ishoka ni wewe. Nimba wumva ufushe muri wewe, none ntuvyumva. Nabwiye abantu ku munsi w'ejo ndababwira ati ntuvyumva. Kwibi unye mwagiye muri igira hanze twemeza umuntu uko dushatse, kandi niko bimeze. Ntabwo ndi kiyo ngo ubone ivyo ndimwo. Muga nubwo ntari kiyo, nubwo mwene data ambona ukunda akabona ati ndi mwene se, tumeze neza. Weye binafsi, weye peke yako ku giti ciwawe urabizi yuko ukarishe cyangwa ufushe. Sivyo bikeneye profesi. Bibiliya ivuga ngo wisuzume kuko ari wewe wiyisi. Ni wewe uvyumva, ni wewe wumva ukavuga ati Mana je nukuri je ndabiravye ntumpe. Ukama kijya kintu kirongereza intege nke. Manza kwanza ukarisha ahantu, manza umbumbe gusha, kora ahantu, uniumbie moyo safi, uniumbie moyo mpya. Niko Dawidi yanditse. Undeme raba mu mutima wanje nimba hari inzira y'ikibi uyikuremwo. Nico tugwanira. Narababwiye ikintu mushobora kutazokibwirwa na batanu babashumba bagenzi banje, muganda kikubwiye uciyumvire ko ku murango nijoro. Ntukifuze umugisha ukicumva yuko upfushe muri wewe. Nimukifuze imigisha y'ibifadika mwumva hari ikintu kitagenda neza mu mwemu. Uri kurasaba bombe izoguturitsa. Uku nukuri udashobora kuva kubwirwa n'uwari we wese, mugabo niko kuri. Mugihe wumva yuko uburemere bunini buhagaze ku bintu bifadika ukeneye, uri kurava Mana yanje jewe ibindi shakumva nzanira umuntu tubana. Mana ndarambiwe n'ubusiribateri. Nivyo mugabo vyiteguriye gute?
uravyumva ko witeguye gutanga sacrifice asampuruza kuri uyu umwe wenyene, cyangwa uri kurasaba uwa bibi mugabo ugifise ubushakanyi muri wewe? None ntuvyumva. Nigeze kubwira umuntu ndamubwira nti none iki kintu cyo kwibwira ngo urumva ngo Imana ngo nibize ngo nife ku mugabo gufa kurongorwa n'umugabo gusa kwera ukene mariage. Urongowe n'umuntu udakunda ku mugabo cyangwa ku mukobwa, urongowe n'umuntu udakunda ukavuga ati jewe ndiko ndagwanira kugira nezereze mama nezereze papa, uza wese reka dukore mariage, ukarabira ku kazura ariko ukumva kutamukunda ukamushira mu rugo. Kubera Imana yaremye yuko hategezaho kuba guhana urukundo. Murashobora kuja mu nzu n'uyo mugana agenda kubwire wa mukobwa nimba uwo mugabo ari we wamukunze ntakubwire ko agukunda, wowe ukamukenera ko ibintu bifadika. Nagenda kubwira ko na wene nubwo afise ifadika arafise stoke y'urukundo ategeza guha umuntu. Niyashika mu rugo azohura n'uwo yohereza urukundo arumuhe kuko ntigwara rw'iwabo. Uzakuvuga ngo ndabira ngo sawa ngo wamubonye ngo sago tugire mariage. Hategerezwa kubaho ibintu hategerezwa kubaho urukundo rumwe rw'ibisazi. Umuntu atagukunda ntubwe ngo ntabwo agira ntari vide, hari umunsi azohura n'uwakunda. Ikirundi nticyumvikana, ntabwo vyumvikana. Hari nta riske dufata mu Mana. Iri jambo rya Sozera rivuga ngo ariko ubwenge bugira ikimazi mu kurongora iki? Mu kurongora umuntu. Ikimazi cy'ubwenge si uguhuruduka n'amakenga. Ibintu ngira ninjiremo. Umugisha Imana iguha amafaranga udatekanye, deje ubu ntayo ufise, mugabo ijisho ryawe riraba umuntu wese uheza kuraba Kapitolini ukaburavye Chantal, nturaronka amahera. Niwa yaronka mbe waruzi ko ari imbaraga ari kiraro kikwegereza babandi wahora wifuza utafite icuba. Aziko umuntu ashobora kuba umupeiza akakwereka ko ari umuntu w'umupeiza wo mu Mana anezerewe Imana, kumbabuza amafaranga asanzwe asirimutse. Ntabwo numvikana. Arasirimutse muga kubera atafise uko agira akaba umupeiza. Umunsi arusaba amafaranga ukumirwa agahindura ingendo agahindura kubera yaronse uruvugiro arafise ivyo akangisha abantu. Ni ikimvuga yuko bidakwiriye kandi ndabivuze cumenga reka ni imanzi bimpe ndavyumvirize yabimpa ntukavyifuza. Turi mu nzu y'umubumvyi hano turiko turagwana kugira ngo Imana igire gute umwe wese mubumbe ku kintu akende kwibumba. Uriko uravyumva? Urekane n'ibintu bizoza mu nyuma. Ifuze kuronka umugisha warabohotse. Ndasubiyemwo kugira wumve amperere y'amajambo niko ndavuga. Ifuze kuronka umugisha warabohotse. Ntukifuze umugisha wifadika wumva ko ufise ibintu bikuboshe. Vyongereza iyindi minyororo. Iya negrije kwikarisha. Bibiliya tubwiye ngo yitegurire. Nubwo ya negrije yifashe nk'ibisanzwe, yitegure kurondera izindi nkomezi. Arondera izindi nkomezi. Iyi si turayikunda, mugabo nubwo tuyikunda irabishe tudatekaniwe. Aho uherereye ata mahoro ufise, iyi si irabishe. Iyi si irabishe. Papa n'umukozi w'umuhanga. Yesu we ariko ndasabiye abantu gukumenya bakumenye kurundi kwego. Papa ashobora kugwa ibitayega akagutwara kubiryoherera. Hamu umugabo ntitumuti
aguhereza etaje kinini, aguhereza amafaranga ukagendera muri Range Rover. Hari umugabo umutsi ari mu batunzi ubu nyene yaza kwaje kuza abandi ko yarapfuye ku imyaka igenda abantu bagenda baza mu gihugu kibanye. Yari umwe afisa izina, ugezeyo uvuze izina ryo rirazwi, ari mu bambere havuyeho ba Rujugiro. Afise ikintu giteye ubwoba muri centre ville, agendera muri Range Rover iteye ubwoba. Mugabo umutsi waraturitse kubera stress, ari umugwiza atunga wa mbere kuva Rujugira avuye. None uturitse gute? Je narinzi ko akanoti gatuma umutsi uraturitse. Ubu nyene ubu ndafiriye muri Range Rover. Umuntu arapfira muri Range Rover. Habo ubu nyene no bavise abakwiziniye bashika kuri bani wanje. Fize table ronde ku meza, tugateka isafuriya zibiri, je nka umunyu bakawumbuza. N'amafaranga mfise, n'amahera mfise, ubu sinjye umunyu. Hapo none umugisha ni iki? Shengero rya Kristo, umugisha ni iki? Umugisha ni iki? Papa ashobora kuguha ibintu. N'iri jambo navuze mu masengesho tuko turasenga. Bibiri ivuga ngo abanyisirayeli baragoye Imana bagorana Mose. Duhe dukumbuye inyama. Baranagera ahantu bararengera Imana, baravuga ngo ninde yoduha inyama? Barabonye Imana ibarenganye ikiyaga gitukura, barabonye Imana ibahereza amazi ku gitandara, barabonye Imana ihindura amazi ya rimara arura akaryoha, barabonye kugira neza kw'Imana. Bagera ahantu bakora itangazo, turabuze uwo duha inyama. Imana iravuga ati sava, basavye umunsi umwe ngira ndabahize ukwezi. Na Mose aratinya ati boba mkwe Imana abagabo barya impene imwe ngaha n'amajana 6. Turavuze kugira ubaha inyama ati wewe rorera gusa ndabaha. Baraziriye zirabaniga, zirabica, baradahwa. Bati murazirya muduhigo, basavye umunsi. Munafikiria watu wote munaona mu magari, abantu bose muona mu gisagara, abantu bose baguca bagukanga n'ifunguruzo ngo niyo bonheur. Banachoka, bantu bararushe, bari baryama mwijoro me weye na Yesu wako abye kumuti kumupenda. Matera sio matera ni materasi, ni bitu sio bitu, chambre sio chambre ni chambrette. Urumva ibintu biracuramye me, usingizi uragona, nyumba hakuna parfait, hakuna nini. Weye ni juu ya amani ya Yesu. Muvuye mwaringa abo ndakoze. Umva rero abantu bose bavuze bari mu mashambrette. Ndabizi gituma mukomya amashi, ndabizi gituma muri niko biri. Ivyo ndavyo ntabwo tubihabwa n'abantu, ntitubihabwa n'amadiplome, ntitubihabwa no kuva mu miryango ikomeye, ntitubihabwa kuba tufise abantu mu miryango bafise amazina. Ivyo tubihabwa no kwegurira ubuzima bwacu umwami w'abami, akatwinjizamo ubumana bwiwe. Ubumana bwiwe ukadusukamo amahoro n'umunezero, ukagubwa neza ugenda n'amaguru, uri karagendera muri Prado ari karangura urumogi. Mahoro. Hari umuntu ushobora guhura nawe ngaha, wavuye ngaha n'imodoka ugasanga wewe uvuye imbere y'Imana urarushe. Umugabo hari undi ariko aratigita, biri normal, agira yikubitire yicire ngaha rya finance,
akubite muri vya biti vyo kuri katedrale ariko araririmba namantangara mugabo wewe utashe muri climatiser imyidogo nk'umugabo wanje ari ngo none ngo mereke uni nawe ariko akubita Philippe ariko akubita amaguru nguyu yarakase akubise katedrale hajya ku mashapure akubise gutyanya arakase aramanutse gutya akubise bya KCB aduganye clinique ariko araremba naje kutara anakutana ku mustari murefu anacheka anangoya anawakia naimba anangoya bisi wungine naye anarantre mu etage iko nauliza ngo sheri ngo none we nibiki ngo kumusoso utampamagaye ngo none ibikenewe ni etage n'imiduga udafise amahoro cyangwa no guva umugenda n'amaguru ariko wumvuguwe neza ica kugwanira ni ibintu palpable cyangwa tugwanire ikiduha umutuzo mu mitima yacu. Imana idufashe shengero musobanukirwe ico murondera imbere y'Imana, sobanukirwe ico uza kurondera imbere y'Imana. Ukeneye iki ko bamwe muri ko murasaba ivyo ibidakenewe ejo bizobahindukiriwa mbeko ndiko ndavuga nkaho menga mwese muri mu cicaro kimwe hari abatangiye no kuyumva ayo maho ubunye tari abantu bicaye ngaha barogreta kwihuta oya ndi wo bivuga ndabizi bibike biragoye kuvuga hari abantu bamaramaye hari nabo dusanga muri biro bakavuga ati tubunye niho ndabitahuye yuko vraiment ciwe nihusa atari wiwanje muga muri biro waranyemeje ngumviriza niba bashaka no kumva iyo gwabafashe ntibashaka no kumva rimwe na rimwe ari gusanga atari n'urukundo gwabafashe mugabo bafashwe ni ikintu bita ikigwi abagenzi mama na papa baba mama akuraga ivyo ivyamunaniye bavuga ati naje numva papa na mama mbwira ati ja kwa kanaka bamwe none uzi ko bamere bacu bagiye bararongogwa ari itegeko rya mama na papa mugandi bashaka kubwira ko twago ariko twaravyumva ko bariko barabatikura mu gatondo kavyuka dutekera icayi ariko baraye barabagigura bagapfira ibanga umumama nk'uyo rero iyo ugiye kumubwira ngurahukanya kubwira ati subirayo genda uzirye niwo misi badushingira ijya sabye twari gaha bari baje gaha na mama gaha umupasiteri yavuze ati pasiteri turi kuri abashu ati nibasubire ati twese twarakubiswe urumva ni pasiteri mugara cyafise igikomere cyo gukubitwa ati nanje nkeneye abandi bashishura ntibishoboka imyaka nigende mugabo ntugwe kuyihaha hari abantu ngaha abandi turi mu mitwaro y'akazi Imana twugurure n'ibindi bitandukanye mugabo wari karavuga ati Mana ico mpakandekura ico mpakasaba divorce ombi bakiko naomba bacana ati Mana simbi nyanduruko ndagusabye singira icaha ariko mushiremwe umutima bari wabitangura barizo mwicaranye tushaka iki mbe buryo ushaka iki mumbariza ati buryo ushaka iki hamuci mubaza ati ico ushaka waciyumviriye ko neza wamubajije cyangwa waciyumviriye ko neza burya urazi ico uri kurarondera ngaha twagwaniye aho tugwaye twagwaniye ko Imana idukarisha hano twumva intege na amashinga ntahe ngakibabwira tukavyatagura tukabivuga hari abagiye baradutwenga dusengana ariko tukavyatura ati ndagwaye jengwara ndayigwaye
nkayivuga nkayatagura nkatanga umutwaro ati mfasha mboga ikintu kirandembeje ndakunda Yesu ariko ahantu ndagwa. Umuntu yavyumva ngo yangu nawe unasarisha ngo abambwiye ngo unasarisha bose ubu n'abashoferi batwara abana ku ishuri ubu duhura nk'abasororera. Twaragize amahirwe tukiri mu butayu bw'Isini twarenganye ubw'Ikadeshi Barnea turonka abaduhereza amakontake y'imiduga turonka abantu badusaba impapuro badutware muri Etazini muri Arizona. Imana ivuze ngo ya tukabasubiza kontake zabo TI zikiri nshasha zikiza. Izo mbaraga urazifise. Ipime wiyumviriza. Ipime ko ubunye woyagwako. Onye n'uyakoroye mwibarabara wamubonye uvuga ngo Imana iranyishuye. Ariko yo wamubonye uratora tuyahonyurako ngo Yesu ngo bwa bundi wanyumvise igihe nari hajya muri Gravity. Wamubonye wayataye yamushire. Ayi Imana iguhaye uyatora atamuntu hari ngaho hana. Ipime bwira mugeza ati ipime ico kintu ushaka nico gikenewe. Ndabasavye ko gwimbabazi z'Imana mungirira imbabazi nawe wigirira imbabazi. Ico ugomba uri kurasaba umwanya nico gikenewe vy'ukuri. Nico shaka. Hari urugezo tugera ko tukaba ba Karebe aho dushobora kubwira ntuzenya Yosuwa tukamubwira tumviriza Yosu nitugusavye Heburoni kubera Imana yavuze Kadeshi. Ivyo ndabirengeye. Karebe yaramubwira ati ubwo gwego ndarurengeye ngo kubera Imana yavuze ngo mpa. Oya jewe ngoma ndakubwira yuko Imana imaze kuvuga narabigendeye. Mwumvise ubwo gwego yamubwiye ati ivyo narabigendeye jewe ntabwo ari ibintu byo gufa kuma. Ntume kubera twumviye ijwi hamwe, ntume kubera umusavyi wayo Mose yatubwiriye hamwe. Si reka manze ndagushingira intara kuva itubwiye kugeza uyu munsi ndagusavye sinigeze ntambamira iburyo canke ibumoso. Nico data agomba. Niwaronka iyo modoka uzoshinga intayiki. Bana kuza kutubwira ngo Bwana asifiwe ngo narivise gatoroshi ngo uburengo vise ngo iPhone 16 ngo yo abaroko namwe sinzi yo muba ntimukura ngo yo. Oya intahe siyo. Manza muceceke atubwira ingene yabonetse. Kuva kuri gatoroshi ukagenda kuri iPhone y'imiliyoni 6 tubwira izo miliyoni ukiri umunyeshuri. Muri huse gusa ngo yeye wayironse gute? Dukene kumva inzira iyo ugahagaruka avuga ngo umviza ndababwira ingene Imana ngiriye neza. Niki Karebu yavuze eregiye atashinga intahe y'Imana ntugire ngo abayuda bari kumworohera n'abantu bari ngaha kuronka ishamva ku giti ciwiwe abarizwa mu muryango w'abayuda. Mugabe intahe yarakonvensa abantu bose bati mumbuhe. Hamara mubwira tumviza Yosuwa ntusuzugurira imyaka 85. Imbaraga narifise kijyagiye sinazitakaje nagenda zunguka. Imyaka y'umubiri yariyongereye ariko n'iy'umwuka nagiye ndakura mu buryo bw'umubiri mu myaka ariko mu buryo bw'impemu nagiye niyubura mu nkome zinshi. Baza mugenzi wateje ushaka gushinga intayi ko bamwe ngaha twama twatakambye duga muvuge. Duga tikugicano ndahatinya. Hewe uhatinyira ikiwanyu. Ntutinye igicaniro utinye ukuntu waronse ivyo bintu birakugora ingene wo bivuga. Hakaca yizira ubwana bukijagaraye niho bwama bwishingira nta kubo buracafise urukundo rw'Imana rukiri rubisi. Kaza kubwira kizira abantu ukacuvuga ngo ya kugira uzobona umusirimu araduze kuri podium abakijijwe neza ngo ngira ndababwira ingene natunze. Ntibavuga ingo mushinga intade n'abaduhaye batubwira ngo dadi ngumviriza ngo akira ngo nzoza. Ahigore kanoti nagafasha uzoza kugiriye ngo ndihuta ngo nzoza agukubita ngo nzoza. No manzi umubwire
hari igihe usanga mudutamitse umuriro. Safari ni gumu kweli. Hii mambo siwezi kuiwaongelesha kama siko siri kama Mungu iko pamoja na mimi. Juu nahitaji kuishi, mkiniacha hapo. Hii siwezi kuisema kama uteramiwe n'intambwe gute. Sina oga. Sina oga ngo ninakubwira ukuri ngo uragenda ngo ivyo watanga urabireka. Tampi. Imana yamamagaye irahagije. Nukuri. Mugabo kuri mukumve. Sinshobora kudandaza ubutumwa bwiza kubera amafaranga, biragahera biragatsira. Kandi kuniko kuri ibintu byo kuza tubabwira ngo urabona ngo yari Kapernaum ngo avuyeyo ngo agenda ngo Itiro ni Sidoni. Urahazi? Reka tuvugane ivyo buzima bwa misi yose. Ivyo tuzinanye ngahi Burundi. Itiro ni Sidoni ntaho tuzi. Umuntu agatinde ngo Tiro ni Sidoni ngo hari mu 1993 ngo mu 32 ngo ico gihe ngo Petero ngo yarakifise imyaka 3 ngo afise 3 ngo agenda gutya ngo avitiro ngo akubitira ngo Isamariya ngo higariraya ngo agiye Isamariya higariraya ngo hamara imyaka 6 akamara isayo sari katubwira ibiharuro naho yakatiye Petero mbwira Yesu yapfuye akazuka mbwira ico Yesu yomarira mbwira ingere no murondera ubuzima bwanje bugahinduka nico bwira mugeza ati nico dukeneye ivyo bintu vy'ibiharuro birebire ngo urabona ngo vise diplome ngo zirenga 6 ngo za theology ngo urumva ngo nize ngo Oklahoma ngo mpejeje ngo mvayo Oklahoma ngo genda ngo ya Canada ngo c'est quoi ça? Okay, diplome tuidandaza umpeko cyavyo nibikenewe ngira ikintu gikora ku buzima. Uyu munsi turaririmba ngo uhoraho cyangwa tukabisoma ngo uhoraho ngo niwe mwungere wanje ngo sinzokena. Umukristo akanezerezwa no kumva ngo sinzokena. Sivyo? Umva bitaryoshe. Sinzokena. Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Haleluya, mvyagiza mu canya c'ubwatsi butotaye. Ati yiki urisiri ko ari umwungere wawe. Oya mbrabazi n'umwungere kudakena ari uwemera kuyobokwa. Erego nuko kuri abantu batinjiramwo woja kuneze ngo sinzokena ngo mvyagize bwange ngo bwaci bitotari ngo ndongorera mu nzira zikugororoka ngo kubwizina ryiwe ngo mbere naho no ca mu mwonga. Haleluya. Ivyo nama emotion no kuburanirwa n'ivyo ukeneye ko yo gutabaramwo niho umutima wawe uryamye cyane. Ijambo ritangura avuga ngo uhoraho niwe mwungere wanje. Utegerezwa Bibiri ivuga ngo intama zanje zumva ijwi ryanje naho bihera kugira udakena. Nibi byose tubabwira ngo pastor ngo twigobeke ngo biragoye ngo gusenga biragoye. Okay rero nimba bigoye gusenga biranagoye no kuronka igitutu cishobora byose. None siko bimeze shengero, siko bimeze. None uronka igitutu cishobora byose amanza kugira gute? Nimumfashe ko amanza kugira gute? Okay, nimba uri kuragoka no kwigobeka usabira iki gitutu? Usabira iki gitutu? Oya mbwira uri kurasaba igitutu kigufuke usimbe etape. Kuwi igitutu gifuka cishobora byose ari uwigobetse. Pastor bana niko nasaba vizuri sinabwo narengeye Azo harigenda bitegeza habona umunsi umwe muzo so nsimbira akavuga nibiki nawe nyendegeza. Sinabwiye tukiri muri media saa sita ngene nigeze kwigisha ndavuga ngo ubukene buragapfa gutegerezwa gutunga teza kuronegwa. Hari umugabo muremure yicaye ku ntebe ya kabiri ndavuga nzanuma ware zarabaye ibindabwije ukuri ageze ngo acara haguruka acaragenda nawe yanti ni mundabe mbwira bari hari tini mundabe buramurembeje
ubwo umuntu yakenye gose iyo uvuze amahera yumva umukubise inkoni. Namwe hari igihe umenga ntimunyumva nkaho umenga mbona nk'umumpagurukira ntabwo harya nta rufunguzo rurimo muzoze muragumiza nk'uguruye nujya mujyango hagumeho umusa ndo nkaho nzi wakwirukira. Hari igihe nama mbona umenga muzovuga ati wewe ngo we ndio utaki pesa we ni mu ntera intege munyereke ko muriko muranyumva ndumvikana. Samweli wa mbere 13:19 kugeza kuri 22. Samweli wa mbere 13:19 kugeza kuri 20. Shira ngaho turara. Sasa urabe rero jewe ku ruhande rwanje ndababwira aya majambo ndabizi ndisire mbabwije ukuri bakunzi banje. Nta teoloji nta bintu birebire ndi sindi gihangange ndumwungere mu bandi bangere benshi bigisha neza sindiko ndavuga nk'umuntu ndi superieur y'abandi nta oya ariko mu bintu nizera nuko inzira tuganisha kugubwa neza nkuko ubishaka nibi ndiko nabwira ndabizi je urumva nje ndabizi gusa nyene bivanye n'ukuntu wowe ubishaka ndi naho tutumvikanira. Mama tuse hakuna kingine tunaweza tukakufa mimi na wewe binatokana na benyuri toka nyumbani unataka njoo kwetu tunagonganiaga mimi na wewe naho dusekanira ndabera wewe uza wipanze mu vyawe ukeneye ko ndakubwira nakubwira no contraire y'ivyo wewe wapanze tukaza dusekana mu kirere kimwema. Niyo ngorane babene data mukuye kuza muri vide Imana ikabuzuza yakuzana ibintu ngo jewe ngo nakirijwe ngo nanseti ngushima ngo misango nakwije ngo nansisi ngo numva ngo David ndaruhutse ngo nakije mu gihe cha David. Merci hama David ndaruhutse arapfa hama uwundi arabandanya turabandanya ati numva maze imyaka 30-40 hama none iyo myaka uyivugiye iki hama ntidukeneye imyaka iyo myaka ni myiza kumva abantu bagendanye n'imyaka bavuga bagisenga bagifitiye umwete Imana. Turabona ba mama barondera Imana bamaze imyaka hafi bariko ragenda muri 50 bakijijwe bafise imyaka 13-14 ubu bageze kuri 36 ningahe. Umwete ni wa wundi nyene kuvyuka ni kwa kundi kwa saa 9 yama ngaho karago mercredi vendredi abari ngaho abafukamye hariya. Ico nico tukeneye kumva nditsigene kumbwira ngo urumva ngo nagenda na dawe ngo hama ngo yongicara tugendera ngo tware mu Buyapa izo bintu nibiki. Uyu munsi imeze gute mbariza mugenza uyu munsi imeze gute reka kunza n'ibintu vy'imyaka miremire ari ngaho gusa kandi abantu bamana iyo myaka nibo baturaba gutya hayo bari kwatubwira ngo sha ngo noshuhura cyari muto ngo tayaona uko mbere ngo mpeti abona abanyabikomere bindushi mu Mana bamubwira ati ngo peti ngo sha ngo yo n'umuriro wa mbere ngo natwe ngo niko twari tumeze ngo ico gihe uyu munsi nusoko zimvi utekane twumviriza ijambo ry'Imana. Soko zimvi utekane twumviriza ijambo ry'Imana. Nta mikro gifise icara rero wigisha reka abayifise bakwigisha. Mutama haro wibutse canke uri muri abo bakwa David ndaruhutse. Bwana tusaidie sana. No, dukizwe uyu munsi. Mbwira ivyo uri kuranesha uyu munsi. Reka kumbwira ngo kana ngurumva ngo je ngo twaduze imisozi ngo twarazunguruza uyu munsi gute?
usigaye wafata mikro wagenda gusengesha ngo dusenge ngo dusengere igihugu ngo tumufate ngo fata dusengere igihugu ino ari uri kuri abayobo itarane darase ibintu by'imweru ntabwo tubyigira biriyo bitariyo nta biriyo iyo utabibereye maso biratuvamwo dukwiye kwirata uyu munsi Yesu ambona gute tugendanye gute uyu munsi ntabundi kuzana ama experience abo bantu baragoranye mu ishengero abo ni babandi batangura kugirisha inama bashira muri komite bagasambura ibintu abantu bitwaza ama experience ngo uyu nongo urumva ngo twenga bona ngo nebisho ngo kameme ngo donke 13:22 ico gihe nta mucuzi yarakiboneka mu gihugu cyose cy'Abisirayeli murumva akaga mundabe hano murumva akaga Isirayeli yose nta mucuzi ahari Isirayeli yose igihugu cyose nta mucuzi ahari mwe muvyumvise gutya mucamwibwira ngo nkurumva ngo soma munsi ngene havuga ngo kuko abafilisitiya bavuze abafilisitiya ashatse ni nkuko umunsi twovuga ngo kuko Satani mwanyumvise nibi wowe urumva ari ibintu buze ukabifata nomo ukabifata nk'ibintu bisanzwe ukabona ntibisanzwe nimba wahora usenga cyane ukabusenga bukebuke nibisanzwe nimba wahora wisonzesha ariko ukabukubita amezi n'amezi utizo ndabira mubwira ati ntibisanzwe wewe ni uri kurabigira ibisanzwe ariko ntibisanzwe ntabwo bisanzwe mureke kwiyorohereza ntibisanzwe ngurumva ngurabona ngo n'Imana irabibona ibona ibiki ico gihe nta mucuzi yarakiboneka mu gihugu cyose cy'Abisirayeli ni kuvuga ngo yarahigeze yagize gute yarahigeze umucuzi acura ibigwanishwa acura ibibacungera acura ibituma umwansi atinya gupfa kuzi wawe kuko abafilisitiya bari baravuze bati hinga tubuze abaheburayo kwicurishiriza inkota n'amacumu tubuze abaheburayo kuba muri Isirayeli tubuze abaheburayo tubuze umukristo kuja gusenga ibyo Satani arabirengeye kera umuntu yaragwa akagwa kagumayo mugaza Satani yarahinduye strategy ubu ntakibagora arakugwisha mugakuguma kugira ngo uja gusenga Satani yarahinduye strategy kera umuntu aguye yaragwa mugahura akubwira ati niko tayari unanisikia usinete bireno mimi nishaanguka nimekwazi kaga nikabitoka hivi Shetani ashakwambia hivi hakuna tatizo we anguka kisha kuangusha kuna kuya kwangu lakini ninakuitikia Pastor Olivier sigukosi wewe warigeze kuvisa ibigwanishwa denku ibigwanishwa nta bigihari urarambije unakaa ubifashe nk'ibisanzwe mutakigira ibigwanishwa systeme ya Satani ati hinga twiburize abaheburayo gusubira gucurisha amacumu n'inkota reka tubabuze reka tumubuze agisenga byamaze kuba normal kera doge 40 jours tukizitangura warazambamwo ubu unye wagiye urartena ni nka umengo ufise ikibazo baduhaye kuruka umunsi kugira ngo twige
hamejo tuzosubira kujya gukora ikibazo. Umuntu ugasanga agenda yorosha ukumva biri normal, biri normal. Ndabira rere consequence. Aho ikigwa subira hejuru. Aho ikigwa kiratwereka yuko kugira ngo Abisirayeli bisange ata muntu numwe agifise ikigwanisho vyavuye kuba Filistia. Ni inama yakozwe, harakozwe inama. Henge tubuze. Mwavyumvise? Satani amaze gukoresha strategy yo kubuza ibigwanishwa yuko bicugwa mu gihugu cya Isirayeli. Urazi ngene vyagenze? Vyasaba yuko Abanyisirayeli bafata ivyabo vyafushe bakabimanukana muri territoire ya enemy, akaba ariho bagenda gucurisha. None sivyo saba daimoni bahari uyu munsi. Uyu munsi ntidufise abera bagenda gucurisha mu Afilistiya. Be murabizi ko hari abera bahari basenga ariko bakicumva yuko botera intambuko bakaja kubapfumu. Imwemu ya Sauli tindaremvye ibintu bimbanya birebire, reka ngende kubaza umupfumu nari narabujije kubabaho mu gihugu. Umuntu agasubira kuza yari yarahevye. Mumva agakengerwe. Abafilisitiya barageze ku ntego yabo. Umuntu wese ngo anaguze yisuka. Rya jambo nababwiye, iyi shoka idakarisha, idakarisha Satani agukarisha ukundi. Ndumvikana neza ibintu ariko ndavuga. Iyo utakarisha uri kurorosha uyu munsi, ariko Satani ntazokorohereza. Umugisha wose wifuza kujamo, ujemo ukarishe. Level yose ukeneye kudugamo, hakikisha ya kwamba uri inkota ifise ubugi impande zose. Simvuze ko ingorane zizohera n'ibigeragezo, mugabo hari ibigeragezo bitari ibigeragezo bivanye n'umuntu n'ico kigeragezo uwo giteye uwo ari we. Nubu nagenda cyafise ivyo ngwana navyo kandi isa nk'umenga narishuwe. Mugabe ivyo ngwana navyo biranzi, ntibishobora kunyicarika. Jewe ndavyicarika, ndagwana ariko nkaruhira kuvyicarika. Nubu nyibigatanya birantera nkabifata mwizosi. Kubera iki? Twinjiye mu masezerano dukarishe. Ndasubiyemwo, injira mu masezerano ukarishe. Injira mu masezerano ukarishe. Nta vyera de uzojamwo, nta paradi yawe ihari, ntabwo uzoronka ikintu kizoguha umunezero ibihe vyawe vyose. Oya, injira mu masezerano ukarishe, uzobona resulta nziza. Kuko Bibiliya ivuga ngo nagwanye intambara nziza yo kwizera, none ndangije urugendo, ntituraheza. Genda guheza. Umuntu wese ngo anaguze isuka yiwe cyangwa imbazo cyangwa incabiti cyangwa umuhoro. Manuka munsi mumviriza ikintu mbareke. Kandi impembo bacira isuka cyangwa imbazo ryari hera ryitwa pimo. Sinyara ya mbere, ikintu cya mbere gitangura kukwereka yuko watakaje mu mpembo n'uruhombo. Kuko niyo ntego ya Satani, atangura kuguhombesha. Oya ntagukarihiriza umuhoro wawe kubusa. Paul ntakarisha kubusa, yateza kukunyaka ivyo wawe. Uraja ngaho ukaja kwinjoyinga, ukagira iki niki, ukagira ibi, ugapanga amazu, ukagira amazu yandi, ugafata ama VIP, ugafata indege zitari zikenewe, ukagenda za Dubai zitari zikenewe, ukagenda Ethiopia. Aho giye utwaye muri babiri, tike y'abantu babiri, fasha umuhabara muragiye. Ivyo rero bikabwira Satani akavuga ati très bien, mucanzanye no kugusubiza ku muhimbiri. Ma mission nagarutse kugira ndagusubize ku muhimbiri. Agatukisha abantu bakumenye ugenda n'imodoka, bakubona ugenda n'amaguru. Niyo mission. Wo kumva ngo ni ambiance, ngo sava, ngo sava. Satani yatanguye processes yo kugusubiza iyo wavuye. Batwaye imihoro, batwaye imipanga mu kugira bagukarishirize, wamaze gutanga amafaranga. Sivyo dusomye harya. Ikimito
cagira ikigira gatatu ca shekeli uruhombo. Mwasi aragutwara. Manuka mwumvirize iri jambo Mose mpeze. Nico gituma umunsi intambara yarumanako mu bantu bari kumwe na Sauli na Yonatani, atanumwe yari afise inkota cyangwa icumu. Vita sasa inakuja, panafika muda wa kupambana, hageze umwanya wo kugwana, banajikuta habana silaha. Haya majambo ari umuntu ari karanyumva. Ugeze mu rugamba, Satana gucuritse mu mwanya mu masegonde kubera iki? Ntukarishe, nta kigwanishwa ufise. Bisanze Sauli n'umuhungu wiwe ari bo bonyene bafise iki? Ni nkuko ngaha mwotegwa bakabanigagura, jewe akabari je nsigara ngwana jenye. Kameze. Abantu umwami n'umuhungu wiwe nibo bisanze bafise inko mu gisoda kirenga 30,000 personnes. Habana bunduki cumwira rero cuba umuja mbariza mugenza bati wumva guturi ekipe ubunye go kangama uriteguye kugwana, mubaze ntaco ndega n'ubutumwa bwiza turimwo, uriteguye wumva wogwana. Minota 5 uragwana. Amasengesho minota 5 wogwana. Wonesha ibingana gutega ntunze muri 5 minutes 30 minutes ushaka intsinzi ingana gute? Ufise priere ya 30 minutes amasaha 28 papa burira n'iminota 40 wumva uzonesha ibingana gute? No muri aka kanya twahawe gusenga twisonzesha, ntiwisonzesheje mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, mu kwa kane, mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu, mu kwindwi, mu kumunani, mu kwicenda, mu kwicumi, ntiwigeze wisonzesha. Papa ati ndaguhaye akantu kagufasha, tisonzeshe imisi 40. Mugabo no mu misi 40 uri kurarya, ukeneye kunesha abantu. Umufilistiya uzomunesha wewe? Uriteguye gukubitana n'umufilistiya? Mugabo ibiri kuri agenda man imiliyoni 60 namaze kubona icyo nkora. Man nkeneye kuja kurangura mu Bushinwa. Mu Bushinwa uri kurarya imirete ku isoko ry'abadayimoni, ku isoko ry'aba ahantu nga mwese mucuruza, mwese ngaha abantu mucuruza ngaha, mwese mufise ibibanza, ngira ndabahereze kwa taarifa yenu mubimenye. Chese curuza muga ndabahaye amakuru kandi yizewe avuye from heaven. Ngira ndababwiza ukuri, barya abayisilamu bose mubona, barya abantu mudahuje ukwizera mukorana bose banawushirikina, barya baraza bagapompa, bamwe baza mwe muryamye baraza bakavuga ati ma aba bose ndabugaye umunsi nije ncuruza akamemera. Twe rero ntitumemera ivyo dukwiye ku mupfumu, tumemera ivyo dukuye kuri data mwijuru. Wewe ukacuza wararyamye ntiwanasenze no mu kuvyuka, uribrosheje urambaye urasohotse ngo ngiye gucuruza, ukaca wiri gutaruza. Nagira ndababwiza ukuri mwese mucuruza, barya abantu mutibaha Imana muri kumwe. Reka kwibwira ngo bamwe muragenda mukabatwengera mukaba bagenzi ngo ni haco ngo bakoresha gentillesse muga bashaka gutwara inyenyeri yawe. We nusenga boba bamemereye, baciye ku mupfumu yabahaye ibintu bamemera, baraye baravuga. Ijya saa 9 yabo barazindutse agiye gusenga, bagiye kwatura, wowe urasinziriye uri kuragona. Uravyuse mu gatondo uritega ngo ugiye gucuruza. Genda umemere mu mhemu, zukijoro umemera, tejo ndayakira. Ifaranga ryanje ntirindengana, ndatuye yuko utumbera ku kibanza canje adatwara ifaranga aracukura, utegeza kumemera. Tureke namwebwe mukora ibintu bya commerce, namwe mukorera leta. Hajyanye ari daimoni daharijyanye kavuga ati umviriza,
mbaka ndakubonye bakwirukanye bakutashe. Sozere kuri iki kintu, ejo dufise umushitsi. Yakobo 1:12 ndasozereye ngaha mpeze mwihangane ndahejeje. Yakobo 1:12 tumanuke ihute. Amen, amen, amina, meme. Vie, we na mama kuwa mina ninawaamini, tunaongea mara mingi, kuna mchezo, kuna black uw'inkomezi yambaye ibigwanisho acungereye urugo rwiwe ruba amahoro. Ariko iyo haje umurusha inkomezi acamunyaga ivyo yarafise, ntakunyaga wewe ntagukeneye, akene gukuraho imbaraga zazana equilibre mu buzima bwawe. Cyatwara ni cyake amunyaga ivyo yarafise kugira usubire kugenda kuba febre, kuba macho, pambana. Bibiri rindi banga, ndabibiri banga, abacuruzi ndabibiri banga. Kera twe twakuze tugenda tuguma tumena amakomba zidakenewe. Ivyo bintu mubihagarike. Ntuzosubire kuvuga ngo kubera ngo umubanyo ngaha anye, nubwo womenya ko uri ku ruhande rwawe akoresha imiti, ntumwatake, wezitiriri wawe. Ntugende gukwega urugamba rudakenewe. Aziko mugenda gusomborotsa Satani atabasomborokeje. We cungeri wawe. Satani rega, we wizitiriye araharengana ntiyinjira. None ntimuzi kwa Yobu. Yobu yarazitiriye wiwe, yamatanga ibimazi, agasenga. Satani yaharaba nk'ibwishwa. Ibi bintu byaraheze, ngurumva ngo ndabana ngo uyu mubanyo ngaha ngo namubonye basoka mbaye ijiri baye kwa gatanu ngo ndabatatse ngo ndabanize. Ubashaka iki? Iyo ntambara ugiye kuvyura ni yiki? Wogomba kugwana intambara zidakenewe. Zitiriri wawe, shiraho turimbi wawe, gusubwira umugwaniza ati umenye amaborne, urenze ukinjira iwanje ndakwivuna. Niko bitegeza kugenda. Mwaryumvise nababwiye, mureye kuza muragenda kugwana ngo ndagwanije. Hari abantu bavyuka mwijoro ngo ndakubisa abadayimoni ngo bo muri iyi quartier nta nabuza baribo ngo ndabagwa urabacokoje. Iyo bumvise ko ari umuntu abatazi ko rijya sengesho bararyumva, batamenase, babaye menase, bikora kuzindi mbaraga. Gira mugenza ati cungeri wawe reka kugenda gukwega intambara zidakenewe. Nagiye hanyanye ndahavuga mumere nk'abagize pose gatoya simba kwegere mwemwe amamujayo yijwi akomeye, sira kubitindaho cyane, akomeye aranyataka ndiko ndasenga ubwa mbere, ndamwumva ubugira kabiri ndiko ndasenga, ndanuma ca ndamuvugisha ubugira kabiri agarutse, ndamubwira nti sha nakumvise kuri ngako ko ndabimenye iyo yaje. Araza abantu bamwiyumvira kumva kajya kagize ngo ne kama katarimwe amavuta, ukiyumvira ngo karisugumye hari uwuje. Muratwenze muzovyemera babafashe mwizosi. Nibitwengeje mube maso kandi ni ereri ikomeye cyane. Uri umwana w'Imana udashobora gusanta mauvais esprit ko yamaze kwashika, ni esheki ikomeye. Naramwumvise rero ko ari mu cyumba turi kumwe, cyanda hagarika ngo mafukamye yicara ku maguru, cyanda mubwira nti umviriza, ndabizi kuri umubanyo uri harya. Ndamubaza nti ndamaze kuza kukugora, ndamaze ariko tinabimenye kupfumurira abantu hari ata sawa. Guhera uyu munsi rero subira muri territoire yawe, hano ntiuzohagaruke. Nufise kububasha umugore wanje abana nabo muri munzu ntawo basho ufise ngaho. Cyana mubwirane usubiye kugaruka ndakuretse uyu munsi, ukarenga karimbo kansanga ntashoboye kugucokoza hi ntuzosohoka. Ngira ndababwiza ukuri, yaraje ndamwumva, ndamufatira amasengesho
nta dejuru zarenganye hari huzuye igipolisi yagiye caje kumuyora. Yaramaze amezi 4-6 yagiye gusohora n'abapfumurira muga yafunzwe. Muga nanjye ko namaze ndamwankiye. Cungera umuntu afise ibigwanishwa, yambaye ibigwanishwa afise inkomezi, acungera iki? Urugo rwiwe. Iyo bavuze urugo bavuze ivy'iwawe, genda ku kazi, biro yawe zitirira, inzu yawe zitirira, aho ukorera zitirira. Para kuzaba ngo ndabegejeyo, ngo ndabagwanije, ngo ndakweze, ngo ndagutoboye amaso, ngo ndakuzi. Ubivuge witeguye. Tutangura kugwana intambara, bamwe muri ko muragwana intambara mutari bukwiye kugwana. Kunyanyagiza iki? Kunyanyagiza inkomezi zawe, niko Bibiliya ivuga. Mpeza aha hantu rero, turi kumwe. Reka mpeza ahantu yamuva ngandahejeje umwanya mutengerana bari kure. Hahiga umuntu yihanganira iki? Ibimugerageza. Kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo cy'ubugingo Imana yasezeraniye wanao mpenda. Umviriza rero, hakurikira ijambo rivuga ngo iki? Umuntu rero, umuntu niyageragezwa gukora ibibi, yoye kuvuga ngo Imana niyo ingerageje. Muhumviriza ahantu harakomeye. Kuko Imana itageragezwa n'ibibi, kandi nayo ntawe ibigerageresha. Bariza mugenza batira ijambo waryumvise? Waryumvise iri jambo? Ntigeragezwa n'iki? N'ibibi, kandi nayo ntawe igira gute? Oya nukuri. Ari ibintu turiko turagwana navyo kubera aritwe twavyishiriye. Muri yo nta mwiji murimo, nta kibi gihari. Nimugende kumera nk'agakobwa ka Yakobo kageze mu gisagara katazi, ngo hagiye kuramukanya, ngo hagiye kuraba ngo abene ico gihugu. Kagezeyo gahurirana n'umugabo Shekemu. Rabi ibintu bagakoreye, babagafashe ku nguvu, bamaze gufata ku nguvu, rabi ibintu vya hakurikiye imikoshi mibi. Turafise territoire tugariwemwo, kandi ibi bintu turayivuga mu gafata nk'ibintu bisanzwe. Hariho territoire tutemerewe kujamo. Turabana b'ubwami, koma mugenza mu bwati uri umwana w'ibwami. Ntabwo nugasubira mu bwami bw'umwijima, wewe warimutse. Imana ntigeragezwa n'ibibi, kandi nayo ntawe igira gute? Usije nuzikazibeshera ngo Mana ngurangirageje, ntawe igerageresha ibibi, kuko nayone nta kibi kiyibamwo, nta nikibi kigerageza. Manuka rero ndababwira cyaki nahereko, ngira ngire conclusion kuco nahereko. Ariko umuntu wese agira gute? Soma mu Bibiliya zanyu. Ariko umuntu wese agira gute? Ageragezwa. Iyo akwezwe n'ivyo agire gute? N'ivyo agize gute? Inde we, vuga ngo we. We. Iyo ukwezwe n'ivyo wifuza, bikagira gute? Bikagusuka. Hatanguye ukwifuza kujemwo imbaraga zo kugukwega. Tico wifuje ngwino gitore. Umva ingene hakurikira. Maze uko kwifuza gutwara inda, iyo ni processes. Kukavyara icyaha agakwabo. Icyaha kimaze gukura kikavyara iki? Ndabira mugenza wa mubwire ngo urugendo rwo kugenda kugwa si accident. Murabe umubwire ngo si accident. Urugendo rwo gutakaza si mpanuka, ni processes. Ndiyo sababu usikuna leta vitu moya wakufanya yoga unajifanya mtu ni huku unavisikia kama piko kitu hakipase. Ushakisikia pambana nacho. Wamaze kumva kwa ari ikintu ko kiragutwara. Hatanguye kwifuza, uko kwifuza kuragusutse, kugusutse, ko kwifuza gutwaye iki? Gutwaye inda. Nimbindikiriyo senga ikoroke. Inda y'icyaha uyisengera ikoroke. Muvyara inda y'umugisha, inda y'icyaha barayikorora. Amen. Muriko muranyumva? Wamaze kuvyumva ko piko danger, urabibona inzira ahantu sigenza nkiguteramira uyu muntu tugwamana, wabibonye ukubandanya amaherezo ucuvyara iki? Icyaha. Icyaha naco kikavyara iki? Urupfu. Imana ishima kare ubakunze. Mwabonye ko hari gihe duteba kugira ngo abandi baze bumvirize.
nk'uyu bavuye ku kazi babiri bose. Imana ishimwe. Mbe twatevye gute ko ari ndiko nisigura ibiki? Ntiwugure portail ntiwogenda. Ngaho Yesu nashimwe. Kukavyara icyaha kimaze gukura kikavyara iki? Kikavyara urupfu. Manuka musi rero. Hakurikira ijambo riryoshe. Ibi byose papa aciyaza kutubwira yuko nta mpamvu nimwe, Bwana asifiwe, umviriza hano ngiye gusozerera, nta mpamvu nimwe yo tumushukwa n'ivyo wifuza ukagenda kubikura mu nzira mbi, kuko hari inzira nziza vyovamwe. Aha rero Yakobo agira surinyi ikintu abwira ati kubera ikurinda kurengenda kurondera umugisha uri mu rupfu, kubera ikugenda kurondera umugisha uza gusaba ambulance, kubera ikugenda kurondera umugisha utari uvanze n'umubabaro. Ati yabwira bene data rero ati ndimushukwe, nimukwegwe n'ivyo mwifuza, nimugende muri izo processes zo gutwara inda ikavyara icyaha ikavyara urupfu. Ivyo bintu mwabigiyemo kubikora, mwabuze iki ko umuntu agenda kurondera ikintu adafisi wabo? Yakobo rero avuga ngo ntimuzimire bene nde bene data ngize gute nkunda. Nyumviriza rero, mu bisanzwe ivyo mwagiye kurondera birahari mu nzu, gutanga kose kwiza n'ingabire yose itunganye rwose biva hehe? Mu ijuru. Vyururuka biva kuri se w'imico adashobora guhinduka canke kugira igitutu gitewe no guhindakurika. Mbariza mugenzi wawe, kwa papa mwumva bihari cyangwa nta bihari? Okay, ibiri kwa papa nibiri kuri uwo mugabo agutwaza inda y'urupfu, iciza niki? Ibiri kwande? Ubuzima bwo gutakaza pasta, ubuzima bwo gutakaza mu mpemu, ubuzima bwo gutakaza mu mpemu ni ikintu kibi cyane. Mu bisanzwe kubera Esau yari yaratakaje mu mpemu, kubera yarajagaraye mu mpemu, yama mu ishamba, ariko Yakobo akama mu mahema y'Imana akaba pose. Esau ivyaha vyaramwibagije, yagiye kurongora abagore b'abanyamahanga kazi, batunuza umutima w'abavyeyi, baramuta mu cyaha, agwa mu cyaha. Hageze igihe cyo guhabwa umugisha, ivyaha biramwibagiza yuko ico se wiwe asavye mu rugo gihari. Asubira mu ishamba. Ivyaha bigifata amaso yacu bikayishira hagajaho kushe igitambara kikwibagiza yuko Imana yawe ishoboye, ukumva ko we kwitabaza abafilisitiya. Icyaha cya Esau cyamwibagije yuko inyama se wiwe asavye basanzwe bazifise. Ni ikinama ndababwira iyo nsomye aha hantu, nubwo yari yamutumye ngo agende kumuhigira inyama, kubera yarazi ko ari umuhigi, ayimutekere nk'uko ayikunda. Murabizi ko atari Esau yayitetse, yagiye kuzana injya mu nyuma se we yahejeje kurya. Nivyo sivyo? Inyama mama wabo Esau na Yakobo yatetse yari ivuye mu ishamba. Yaratetswe, itekwa nk'uko umugabo wiwe abikeneye. Oya, uwo muntu avuze oya ari ndamarama, hari umuntu avuze ngo oya, yatetswe nk'uko uwayitumye ko abishaka. Nasuye ngo oya natewe, uwo muntu agomba avuga ngo oya ninde? Tumbi abo ni babane nababwiye badutera tutamenye iyo bazana kabiri gose. Reka subire muri numva ubugira gatatu canda ndagutoraho yicaye. Nasuye kubaza ndiko ndabaza asoma Bibiliya, mugaruke gato impeze. Inyama yatetswe na Rebeka se wa Yakobo na Esau, yayikuye mu ishamba. Okay, amaze kuyiteka, uwari yasavye ko bayimutekera nk'uko agomba, yarayiriye ayiryoherewe cyangwa yaravuze ati sinasavye? Yarayiryoherewe.
kumbe rero ivyo ugenda kurondera hanze mu rugo birahari. Ngira mbazi ikindi, uwundi ko tari bwashika ari mwishamba, imwe mu ikinyeshamba ari hari yaguma gwana n'ivyo agwana navyo, ibintu abifise mu rugo. Ngira ndababaze, umugisha yari yemerewe waratanzwe atarashika cyangwa waramurorereye? Watanzwe kubera iki? Kubera kondisiyo zasabwe zarakozwe, ivyasabwe vyarashizwe mu ngiro kandi genda musome harya hantu. Yarashoye kunamumenya, aramubwira ati ubwoya ni Esawu, ariko ijwi mugabo kubera karadame chakura chabye anasikia mukora abaramuhaye. Aba bantu turiko turarondera Imana baguma bibaza imwe mu ikinyesha bazogaruka twahegabanya. Gira mugeza ati tekanira mwihe muzogabana. Gira mwature kw'iryo jambo titekanira mwihema, ntiyagira umuntu agukanga ngo wewe ngo nawe niwiruke. Uyu munsi hari abadayimoni azakubwira ngo umusenga cyane, ngo minsi 40 pasiteri wanyu, ngo me pasiteri wanyu, ngo ntazi ko muri abantu, ukatuza ngo bikagufata kubera ko affecte n'ikintu gitoya. Gusenga n'umugisha, gusenga kuraguhesha imbaraga zisiga umuntu agiye gufungura. Subiramo, nta muntu avyumvise. Ugusenga kuguhesha imbaraga zo gusiga uwagiye gufungura. Bishire ku mutima, bibemwo, uzogabana. Nta waje imbere y'Imana ngo atahe imvumo. Abamuronderanye umutima wose baragabanye. Ntagasubire kuboneka umuntu agukengera ngo gusenga ngo urabumva ngo ntavyabona. Uzoca umubwira umuntu akubwiye ngo mbe ngo ntabizi ngo ntimurondera ubuzima. Uzoca umubwira ati ndabihagaritse gusenga, ntwaraho buri. Cyo fata uwo muntu umubwira ati ntwaraho buri. Uwo muntu akubuje gusenga akubwira ati tujya gukora akazi, cyo umubwira ati ntako nari mfise, Imana iguha umugisha. Wowe ugafise rero, ndahagaritse gusenga, genda ukampereza. Kandi ni akaguha uzoca uhagarika gusenga. None mu byo warukeneye ntikarimo navyo. Kibabaje no kugenda guhabwa umugisha umanje kwikorera ingogo. Uwagiye mu ishamba yaraje, aratakamba arabura, aramiriza mu gusenga. Nabibwiye babindi iyo udakarishije neza bigusakongeramo izindi nkomezi. Urazi kugira ngo abwirwe ijambo rivuga ngo igihe kizogera, urazi aho ryavuye. Iyo wanse gukarisha hakiri kare, umugisha uronka warinze kongera imbaraga nyinshi, wamanje kuruha. Gira mugenzi ati reka kwirengagiza gukarisha. Karisha ejo ntuzoruhe. Yabivuze yarusha, baramubwira ati wamaze kunzigiriza rwose wandugishije. Acaramubwira ngo naco igihe kizogera. Urumva igihe kizogera gute? Kizogira gute? Uhezagirwe. Hamanze kubaho kwanza urugendo rwo kwikurako ingogo mutoyi wawe yakwambitse. Igihe kiza kigera ariko kikagusaba kurinda kugirirwa deliverance, kubera wanse gukarisha hakiri kare. Mu minota 5 tugira tukarishe. Karisha mu minota 5. Gira mugenzi ati karisha bigishoboka. Karisha karyo kagihari. Ndiko ndavuga gukarisha, raba harya ahantu fushe, raba harya ahantu bidakarishe, ntuhirengagize. Karisha kuko niyo mahigwe yawe yejo. Karisha tuba twaraguye, badushiriyeho iminsi, baduteze byinshi, bamaze kuturoga inshuro n'inshuro, ariko tukabisimbuka kubera twakarishije kera. Tufukame mbaya karyo, oya cyangwa hagarare, ariko tukarishe 5 minutes. Karisha, karisha. Ubwira ati shoka ryanje si sawa,
nisunze ivyo mpejeje kubwirwa, ishoka ryanje risawa. Aha rero Imana mu bisanzwe tugeze kuri aya matariki tuba twarenganye ibintu vy'amadeliverance no kwibohoza, tuba twatangiye kwatura ivyizigiro, ariko hari igituma data aguma agarukana. Sinzi igituma papa akeneye karisha. Embere ni heza, fata umwanya usenge, bwira Imana ati ahantu harafusha, ahantu harafushe, ahantu hari ingese, ahantu hano hari, ahantu ntihakarisha, ahantu ndahagwaye. Fata umwanya musenge, simbasengera, sindabasengera, oya natumwe kubategura. Iminota 5 teranura kanwa uvuge, basensera imbere ya papa ataha ndagwaye kandi ndahagwaye igihe kirekire. Karisha, 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 karisha incabiti yawe. Karisha, hari ibiti bikurorere ngaho imbere, hari ibiti biriko biripanga ngo bisobanye bikubuza inzira. Karisha kugira ngo tuzoharengane turiko turabitemagura. Hari ibiti biriko birashaka kugira ngo vyugarize inzira yawe. Karisha, turiko turikarisha kugira ngo tutazobura inzira, turiko turikarisha kugira ngo hatazobura ingene twinjira. Hehe, karisha. Ejo nubwo ikigeragezo kizoza, ni inkota, ni inkota, ni inkota. Karisha, karisha kugira ngo ejo hatazogira ikintu kikuzibira, kugira ejo hatazogira ikintu kigutangira. Karisha ukureho obstacle yose. Mubwire papa ati nkarishaha, unkarisha no ngaha, kuko ndabona imbere yanje hari ibintu bidakeneye ko shika mu vy'iwanje. Karisha, karisha, karisha. Ndagusengeye uzogende mu masezerano ukarishe. Ego ibiti birahari bigomba kwisobanya, ego imisozi irahari, ariko ikarishe. Imana yaravuze ngo nzokugira igisekuzo. Imana irakugira igikoresho kizosekura imisozi, kizokura ama obstacle imbere yawe. Karisha, ntunegrije, ntubifate nk'ibisanzwe. Karisha, 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 karisha. Uraza ahantu ukeneye kugira ngo uhakarishe, urahazi. Tonde mu isengesho uvuge ngo Mana aha hantu. Tonde mu isengesho ati aha hantu Mana, oya ndi febre Mana, woramuka umpaye vya bindi meze gutya, ndabona hari ibintu bitogenda neza. Karisha aha hantu, ndacyari febre, hari ibintu ntaramenya, sindigishwa, ndacyari umubebe spirituel. Oya nukuri Mana, ntumpereze ibintu udakarishije ubugingo bwanjye. Karisha, paregado sakita dova. Karisha, karisha. Imbere hawe ni heza, imbere hawe ni heza, ariko urakeneye gukarisha. Karisha, ntukifuze kugenda mu masezerano ufushe, ishoka yawe ifushe. Niwifuze, ndasenga ubwenge bukurongore, ubwenge bukuyobore, ubwenge bukugide, ubwenge. Karisha, karisha. Turiteguye gukuraho obstacle zose ziri imbere yacu, turiteguye gutemagura ibiti byose byo tuzibira, kubera twamaze gukarisha incabiti yacu. Hari ibintu tugiye gucagagura kubera dukarishe, hari ibintu tugiye gucagagura kubera dukarishe, hari ibintu tugiye gucagagura kubera dukarishe. Taramasakatarabaya, Kiramasaprahade, Tamashapiria, Kitakamaregado, Piriado sapia deva, Tunde zakita dovele. Karisha mu izina rya Yesu. Imbere hari ibintu tugiye gukura mu nzira.
wowe uri igikoresha ijuru rizokoresha ejo, wowe uri igikoresha ijuru rizokoresha ejo, wowe uri igikoresha ijuru ryiteguye gukoresha ejo. Ibihindizo by'abadayimoni uzobisekagura, ibihindizo by'ikuzimu uzomenagura. Karisha, reka kwiyorosha, ni wowe uzokoreshwa, ni wowe ijuru rizokoresha. Ikarishe mu izina rya Yesu, ikarishe mu izina rya Yesu. Ndasenga mpwemu yera gucanire, ndasenga mpwemu yera yamplifiye isengesho ryawe, ndasenga mpwemu yera ashigikira isengesho ryawe. Karisha, karisha. Iyo ukarishe neza hari ibintu bitagutsitaza, hariyo amashavu udasubira kugira, hariyo amajambo udasubira ntusubira kuva gutsitazwa n'ikintu cyaco cyose, nubwo cyoza gikomeye ntigisubira kugira impact kuri wowe. Ikarishe gusa, ikarishe mu izina ryawe, ikarishe. Nturengera aho ugwaye, ntuhaceko. Kandi nubwo turangije mu kanya kari imbere, ubandanyiriza aho hantu wumva udakarishe. Gorora inkota yawe, cura inkota yawe, yicure. Kubita marto icanye ku muriro, yicize mu ruganda rw'umuriro. Karisha cyaha, gorora, gorora, gorora. Yicahi ibe ubugi butema impande zose. Ikarishe, mwikarishe. Iyi ndwi ijambo ribakarishe. Iyi ndwi musenge, muvyuke mu ijoro, utakambe bishire ku mutima ku murango nijoro. Wikarishe, 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 wikarishe. Wikapakatokaraba, wikamatazokitadova. Wikarishe, ikarishe, ikarishe. Uvuge ngo jewe ndi inkota icyagije impande zose, ndi inkota ifise ubugi impande zose. Hinduka imbeya y'umuriro, hinduka umuriro waka, hinduka umuriro, hinduka. Bibiri ivuga ngo icuma kirakarisha ikindi. Ora masapaya, ndagufashije gukarihwa, ndagufashije gukarihwa, ndagufashije nubwe nukarihwe cyane, ndagufashije b'inkota ikarisha impande zose, b'inkota ikarisha impande zose, b'inkota ikarisha impande zose. Rabashanda rabaya, Roma sakarabaya, Tando zakatarabaya, Mirigado sapria dofe, Kashata, Perenda sabria, Uria masharabaya, Kayasha. Uyu muriro ubandanye, ubandanye urekramata Imana, cisha mu ruganda. Ijambo ry'Imana avuga ngo jya uhoraho nije mpereza umucuzi gucura ikigwanishwa, akagicura cyo kukugwanya. Ariko ndashobora no gutegura ucura ikindi gihindura ubusa ikigomba kukugwanya. Turanse kugenda gukarisha mu Bafilisitiya, turanse kuja mu Bafilisitiya, turanse gutwara ibigwanishwa basu kwa Satani, turanse kugenda kwikarisha mu vyaha, turavyanse mu izina rya Yesu. Hari ivyo twemeye guhomba, twariyemeye guhomba indya ziryoshe, twemera kurya inyabutongo tugirengarenga. Ariko kubera Imana yari kumwe natwe mu minsi 10 twakayangana nk'abamarayika. Hari ibintu twemera kureka kugira ngo tugabane icagaciro.
gira tugabanije agaciro. Ndanse bwira Imana isengesho mu munota umwe duheza, ti ndavyanse kugenda gucurisha ku Bafilisitiya, ndavyanse kuja gucurisha mu bubare, gucurisha mu mabwate, gucurisha mu bihimbaro vy'iyisi. Ndanse ibintu bimeze nk'umugisha bitari umugisha. Ndanse kuja gucurisha mu badayimoni. Ndanse Satani ndakubujije, nta bubasha ufise ko, ndakwankiye, nta kigwanishwa canje uzocura. Imana yanje irashoboye, Imana yanje ifise amauti yose akenewe, irafise ibikenewe vyose. Urakoze Mpwemu Yera, 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 urakoze Mpwemu Yera. Mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, tukomere Imana amashyi. Oya 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 oya, murakoze cyane, murakoze cyane, murakoze cyane, murakoze cyane. Murakoze cyane. Amen, amen. Yesu nashimwe. Bwira mugenzi wawe ati ntiduhejeje, ntiduhejeje, kandi ntiwemere, mubwira ati ubwenge ntibukubeshe ngo urahejeje, ivyiyumviro ntibikubeshe, turacyakarisha. Amen. Aho imbere we uri inkota izokuraho ama obstacle yose. Incabiti, bavuze incabiti ni kuvuga ngo akazi k'incabiti kajeje guca ibiti. Numvise Mpwemu yarambwira ngo ibisobanye vyose biri imbere yawe niwarangiza kwikarisha neza uzobikuraho fasirima umwanya mutoya. Haleluya. Imana iduhana umugisha cyane. Bandanye ukarishe, ntuworoshe, ugume wibuka atahano ndakeneye kuhakarisha. Dutegura amashikanwa yacu. Reka mbabwire, iyi message nategerezwa kuyiheza kubera guhera ejo gushikana kwa Mungu tuzoba dufise abashitsi, dufise umushitsi, sinzosubira kuvuga vuba. Kandi naje ndafise ibindi bikorane. Umukozi w'Imana Mibura afise ibikorane, afise indwi ya anniversaire kandi yaratubwiye ko twomufasha abakozi b'Imana. Rero nashatse kugira ndayiheze, numve ko ndayihejeje, sindayiguma nayo numva ko itakwiye. Vyari bikwiriye ko tuyivuga. Ni sawa mwahezagiwe, Mpwemu Yera yavuganye namwe, Papa aragahezagirwa muri vyose. Reka dushikanira Imana uko wumva ushikanira Imana, ishikanwa rikwiye, tange ikimazi cyo gukenguruka. Ejo muze kare dufise umushitsi azodevelopa ibintu bikomeye nubwo atarabimbwira, ariko yarambwiye ngo mfise inyigisho zidasanzwe ngomba kuganira namwe. Mutumira abandi abukunda bagenzi, wabwira ati ngwino wakire, ngwino ube mu bihe vy'impinduka zidasanzwe. Umwami abampera umugisha cyane.